abakozi b'Imana mwihute munyaruke ngaha kugira ngo dutangure igisabisho cyacu no munsi no gusenga. Ariko nabuza abanyacubahiro amashi menshi cyane, amashi mwebwe mwese hariya. Agaheza gigwa waremye umuntu wishushanyije ko uba umuteye iteka rirengeye ibindi biremwa byose. Rero waciye unabimugabira ngo abigaba biganze abigenze uko ashaka. Uragaheza gigwa mu gihugu cyacu cyiza cyane cy'Uburundi waturemeye n'abarundi wagihaye abantu beza cyane, abantu bakundana, abantu bafatanye mu nda, bahana amazi, bahana umucanwa, abantu bakirana neza, abarundi buzuye akanyamuneza, abarundi biyumanganya no mubibagora, bakunda cyane wewe Mana imwe rudende. No kuva imbere y'abamisiyonari bari bakuzi. Uragaheza gigwa Mukama, uragaheza gigwa ku gihugu cy'Uburundi kidutunze, kimera cyane, gifise amazi yose anyobwa, atanga ubuzima atarimo ubumara. Mukama, Uburundi watugabiye ni bwiza cyane. Agatongo karadutunga, kagatunga umuryango umwaka wose, naho atamahera urwo rugo rwogira, umuryango ukabaho, abana bakabaho, bakarima bakimbura, bagashobora kuronka ikibatunga umwaka wose. Uragaheza gigwa Mukama, Mukama abo waduhaye ngo baturongore, warakoze cyane. Baratubereye inkuru nziza, baratubereye ijambo rizima, baratureresheje gusenga. Uwo twari tuzi ko abahambaye abakuru bataba bakikwibuka ngo bakubahe. None Mukama batuzigamire, mutima mweranda wawe n'abakingire mu mpande zose. Iyumvire nawe Mukama, abategetsi aribo bavyeyi bacu bagushyize imbere gushika naho ubwirizwa shingiro, baguhezera bakaguhamwo, bakanakwandikamo, bakaguha ikibanza. Heza gigwa Mukama, abakuru bacu bari ngaha, uhereye ku mukuru w'igihugu cyacu n'umuryango wiwe. Mukama, muhe ahaba yubahwe, agira impundu n'impuzu, agira ibanga n'ibanga, begwe n'ibanga, agira amasaka n'amasabaza yasazanye, agira urugo rw'ingata, agira ibiganza biva umugisha, agira ibibero birera ibibondo, agira umugwiza gwiza inka n'ibibondo, agira imirimo ikiyona n'ikiyonona, agira amasaka n'amasabaza yasazane, agira amahoro n'amahonda ahora n'inzira Imana. Ibyo byose Mukama ukaramuka ubiryumuhaye, twese tuzoca dushikirwa kuko ni Sebarundi. Mukama, warakoze ko wakingiye Uburundi n'abarundi mu bihe bigoye twagiye turacamo. Mbere warakoze naho hari abasizemo ubuzima, byaducishije ubwenge bituma dukanura. Warakoze Mukama kuciza ntibagirwa, ugira intara yacu ya Gitega, hezagira abagishize mu ngiro. Mukama, iki gikorwa ceranda kandi ciza cyane cya kapitale politike hadukoraniye muri iki kibanza, nukinwanishe neza cyane n'igikorwa cyo gutegura amatora, biheze bigende neza byose, biherekeze n'umugisha wawe Mukama. Hezagira imirima yacu, hezagira impeshi, uduha akavura n'akazuba keza, biherekeze imirima yacu. Mukama, hindura wongere ugirire ikigongo abavuga nabo Burundi bwacu. Mukama, warakoze cyane ko wazigamira ishengero ryose rirongowe n'abakuru bacu riri ngaha. Hezagira iminsi ngugumane natwe Mukama, hezagira abateguye runo rubanza, hezagira wowe wese azofata ijambo. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Turagushimiye Mana yacu, wewe wama wabikoze n'ubu uracabikora Mana.
kuri uno munsi uri hejuru wadukoranije muri iki kibanza turi kumwe na Sebarundi, turi kumwe n'umuvyeyi wacu wahezagiye ukamutora mu barundi bose kugira ngo atubere umukuru w'iki gihugu. Sitwe twabikoze Mana, niwe wabikoze, wavyiyumviriye tutaravyiyumvira, wavyiyumviriye tutarabimenya, wamugenye tutanamuzi Mana, ariko ku bubasha bwawe n'ibitangaro vyawe waramugize atubere umukuru w'igihugu, kandi waratumye umuha ubwenge bwo kugira aronke inkinzo y'iki gihugu. Ari aya masengesho turimo Mana, na kare uri inkinzo Mana, na kare uri mutabazi, na kare uri rugira, na kare uri bigaburo, na kare niwe utanga ingabirano n'imfashanyo zose zibaho. Mana rero turagusavye umutuzigamire, umuhe amagara meza nabo bifashanya kuyobora iki gihugu. Mana, iki gihugu kiyobowe n'amasengesho Mana, ibi bitangaro watugiriye twarabironse, twaravyakiriye, twarabishimye Mana. Warakuyeho amacakubiri y'amadini, warakuyeho amacakubiri y'amoko, ivyo vyose tubikisha wewe watwigishije kubicisha mu masengesho. Igihugu ntikizotwagwa n'igikenye, igihugu ntikizotwagwa n'ibigwanisho, igihugu tuzokwambaza Mana, niwe uzogitwara. Uno munsi uri hejuru Mana, twakoraniye muri iki kibanza kugira tugutake, tugutakambira, tukwambaze Mana. Uno munsi rero turagusavye, turabisubiriye Mana, zigama igihugu cacu Mana nzima, zigama y'amatora twimirije Mana nzima. Tukagushimira kubona umugwa mukuru wa kabiri w'Igitega waraye uwitoreye Mana, biciye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. None nazwe Mana, n'igikorwa gihambaye, n'iterambere rihambaye ry'iki gihugu cacu. Kamba zambire zose Mana, zikamba shyiramo babarinzi bawe b'abamarayika barinda igihugu cacu, umwansi ntaronka hamenera, maze amatora wewe nyene wayobore, ufate diregisiyo Mana, ntakate atumbere inzira wayashizemwo, maze intsinzi yame iranga Uburundi n'Abarundi. Turagushimiye Mana, warakizigamye igihugu cacu, ntiwakigiza agahugu, wakigize igihugu Mana. Turagushima, tugushimagiza kubona igihugu cacu cibeshejeho. Waraduhaye umwimbu ukwiye, waraduhezagiye, uduha n'imvura ikwiye. Mbere rabo urahezagiye umukuru w'igihugu cacu mu kanya, uramuhezagiye kugira ngo utwereke kuri kumwe na twebwe. Mana, igihugu cacu warakigize cibeshaho, waragihaye amafaranga, turahembwa abakozi, maze abarimyi bararonka umwimbu. Mana, y'inzaragiza warayikuye mu gihugu cacu, harari inzara hakazinduka inzigo, ariko umwimbu twarawurose nta nzigo ikibaho. Amahoro twarayaronse niyo dukamisha iki kibanza, ntitwari kugihagararamwo Mana, iyo atabari wewe wabigize. Iyo atabara amahoro iki kibanza ntitwari kubyagiramo. Mana, turagusavye uko wamibikora wame wabikoze Mana. Wa mukuru wacu waduha, wa mutegetsi wawe, wa mushumba wawe warungika ku Burundi, n'ubu Mana mu 2020 uzubikore kujya nyene Mana. Twarashimye n'ubu tuzokwama tugushimira, tubigusavye mu izina ryawe ryera, amen. Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'Uburundi bwacu burimo, turarengukanye ishimwe n'icubahiro twese Mwami Imana uri mu ijuru, ishengero ry'Abarundi dukoraniye hano, turongowe Mwami Imana n'indongozi waduhaye Mana, zigizwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'abamufasha bose, hamwe na twebwe twese
dufatikanije kuri uyu muhingamo muri iki kibanza tugushimira ukugira neza kwawe Mana. Warakoze Mana, watuzigamye tukaba twatanguye umwaka mushasha mwiza, umwaka w'amahoro n'umutekano, tugushimira ukuntu wabanye natwe mu bihe biheze, tuguha kaze no muri izi ntango z'uyu mwaka. Mana, turagushimiye ukuntu watuzigamye, ukazigama igihugu cyacu, ukazigama indongozi z'igihugu cyacu, uhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'abamufasha bose n'abarundi bose. Turarengukanye amashimwe tugushimira ukuntu watugiriye neza, ukaduhezagirira ibidukwiye mu buryo bwose bubaho. None Mana yacu nziza, kuri uyu muhingamo turakoraniye imbere zawe tugushimira ko dushoboje gushika muri iki kibanza. Turagushimiye Mwami Imana uri mu ijuru ko dutanga uyu mwaka dukoraniye imbere yawe, turacari mu ntango z'umwaka. Turengukanye urakoze kuko Mana yo mu ijuru wazigamye igihugu cyacu, uzigama Mwami abarundi n'abarundikazi, uzigama indongozi zacu, maze uraduhezagirira ibidukwiye, uturinda inzara, uturinda ibyago. Mana ntuhabwe icubahiro. Dukoraniye hano dushima ko mu Burundi bwacu ari amahoro n'umutekano, mu Burundi bwacu dufise akazuba keza n'imvura nziza, mu Burundi bwacu Mwami hari ibifungurwa bikwiye. Dukoraniye hano tuduza amashimwe kuko Mana mu bisata byose by'igihugu Mana ubandanye uhezagira bikagenda neza. Mana ubuzima bw'igihugu bukabandanya, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Kubw'ivyo uhoraho Mana yacu, turi hano tuvuga turagahezagirwa Mana Data se umwami wacu Yesu Kristo, wewe waduhezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru. Uyu munsi abarundi tukaba tubanye mu mahoro no mu mutekano. Mana yo mu ijuru, dufise ibidukwiye. Mana, imbibe z'igihugu cyacu zubahirijwe. Mana, wakoranye n'ibisate ibyo ari byo byose, warakoze Mana. Ikiganza cyawe gihoraho cyashoboje abajejwe intwaro, cyashoboje abajejwe umutekano, cyashoboje abajejwe kwivuna abansi. Mana, turagushima, cyashoboje abarundi bose, abenegihugu bose. Tukaba Mwami tugeze uyu munsi tumerewe neza, tunezerewe, atakwinubana, turi muri rwa rukundo, muri bwa bumwe, kandi tukagushimira ko n'iterambere Mana yo mu ijuru ribandanya ryiyongera. Turabigushimiye rero, turi hano tugushimira. Turatanguye iri koraniro rizomara iminsi 3. Uhoraho Mana yacu, reka ikiganza cyawe gihoraho cy'umugisha gihezagire Uburundi n'abarundi, gihezagire n'imicubahiro umukuru wacu w'igihugu hamwe n'abamufasha bose ndetse natwe twese. Ahantu dukoraniye Mana muri iyi minsi uko ari 3, ikiganza cyawe kize kihatuzigamire, maze Mana amashimwe, Mana n'icoro tuzodugiriza aha hantu bigushikira uri mu ijuru, maze nawe urambura ikiganza cyawe uhezagira Uburundi n'abarundi, maze uzigama igihugu cyacu uzobukoze. Turahezagiye Mana yo mu ijuru, uhereye ku bateguye iki gikorane. Turahezagiye Mwami Imana uri mu ijuru, abakirongoye bose, uzogira ijambo wese afata hano. Icyo dusaba n'uburinzi budasanzwe, icyo dusaba n'uburongozi bwa mpwemu yera, ubushobozi bwa mpwemu yera, ubushobozi buva mu ijuru buba aribwo bugota aha hantu. Ingabo z'ijuru zururuke zihagararane n'ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi, maze tubeho turi mu mutekano wuzuye. Umwanya wose tuzomara hano, Imana yo mu ijuru zutubere umwami n'umukiza. Jambo ryose rizovugirwa ngaha riherekezwe n'ubushobozi buvuye mu ijuru kugira ngo rihindure Mana ibitari bike mu mitima yacu, kuko turatanga uyu mwaka mushasha, kandi twifuza Mana yo mu ijuru kutangurana natwe mu nteguro zose ziri imbere yacu muri uyu mwaka wose, mu nteguro zose zishira umwaka
w'ibihumbi 2020. Turakuragije rero izo nteguro zose, intango niyi dutanguriye imbere yawe Mana, ngwino utangurane natwe utugirire neza Mana. Ikiganza cyawe gihezagira uwari wese ari hano, uhereye ku muvyeyi wacu n'abamufasha bose, natwe twese ahantu tuhagira umugisha, ahantu tuze tuhabonera ibitangaza byawe, ahantu ubushobozi bwawe buze buhagendagende. Turi hano mu kwizera, turigijeyo imiyaga mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Turataramuye impwemu mbi zoba zatwikurikije. Uhoraho, duhurira hano dufise ivyiyumviro bitandukanye, ariko duhuriye kuri wowe Mana yacu, ari wowe tunga dufise, kuko ijambo ryawe rivuga ngo hahirwa ihanga rifise Uhoraho ku Imana yaryo. None rero tugirire neza ahantu Mana yo mwijuru, hatuzigamire Uburundi bwose buzigama. Turagushimiye rero ko ubyumvise, kandi kubona ibibereye n'ibikwiriye kuri twebwe, ubiduhera ubuntu, icubahiro kiri cawe. Tubisabye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. Amen.